watera Burundi ndakurahiye imodoka y'igisirikare yava mu Burundi kagera mu Cibitoki ikabizimye cyo byumva nk'ibyo tubeshana baba dede bari mu kaga habuze abantu bari seriye b'abarundi so ikibazo dufise ni kimwe ndabona kandi hariho akandi kantu nabonye nyene watangaje mu kanya gaheze Perezida wacu ukuntu atagira abantu bamuhanura batagira icyo zese no vraiment ko hari ikintu abuze mu mutwe kya kintu cerekeye cya union cyo kujya muri oni ukuntu yadoha akavuga ibintu zese nzi ukavyuka akagangabuka akacavuga ikintu byarigere baza kaba yanyoye maybe labda none nkimbonera kure ikimushigikira vraiment nk'umu president ashobora kubaho akavyuka akavuga ikintu kitari ku rutonde kitateguwe agapfa kuvuga kabisa azi ko akabwisi nzima jewe igihe nabibonye reka nagwa karorero uno musi hemwe abantu mugama kuzamuka mihangana no musi ntanduru tuko tuganira nk'abantu bakuru naho buri mbonera kuzamusuganira nk'umuntu mukuru okay murakoze kabisa urabona aho president wacu yaragiye muri Tanzania menga bahanahana ubutegetsi bw'ibintu ntibuka babihanahana n'uriya mu president wo muri Sudan y'Epfo icongereza neva yavuze mwavuze arekavuga ikirundi ikinyarwanda igiswahili ariko ugace wibaza uti guti mbonera kure zishikiriwe umuntu nta kuntu basi yari kubisoma mu reka base mbumishe neza we ntuze Bruce urabona Putin oya inzoka urabona Putin oya igikoma ni cy'abana batoya bari mu mugongo oya okay Bruce urabona Putin uramubona Putin wibaza ko cyongereza se arakizi nyene urigera ubona ariko arakivuga ntageza ntuze Kim Jong bose barakizi Perezida w'Ubushinwa nembari Beijing nembari Xi numbasa mugabo urabona yuko buri ruhande baba bafise umusimbuzi umusobanuzi kugira ngo ntibakora amakosa sivyo mugabo ndabure neva icongereza yavuze ari muri Tanzania twaragize n'isoni ntuze Museveni yarasetse mbona ariko yumiza ariko ajyana umutwe musi y'intebe aratwenga ukibaza n'imbonera kure zirabibona dukomeze kubyigitoro Timamanda yego Moise ku mvugo ziwe kabisa avuga ibintu bidafisa akamaro inge gatoya muri komeye cyane tuyisenga gato wabukoze gato avugira igihugu cyacu kuduteza urubwa ahantu mu makungu vraiment nubwo Nkurunzi yiza yakoze amakosa ubwa nyuma nyene ku musozo wiwe yaragerageza ari sariye Nkurunzi yaragerageza mu ijambo vraiment yari umugabo yarazi kuvuga ijambo neza kandi riteguye ndashimira ujya muvugizi we yari Joseph Butore yakumira amwita yitwa ujya muhanuzi we umeyaba ambassade wa UN muri Amerika sinzi umuntu nyene yahora amufasha nyene mu kumuvugira ndamwibuka yasize kandi ko ndamwibuka n'ubu mu gihugu nyene aracyavuga akajambo nyene gusa mugabana nako adafise ijwi mwaka kanya baramupanga neza akavuga ijambo ry'umugabo kandi ni nk'ubu aramurantsemo je nkumviza amantuze yiwe yahora avuga ugasanga rero ijambo Nkurunzi sha nuko byahindutse nyuma Nkurunzi ariko nta kundi gusa reka ababyononye mbo n'abanyene bongeye bagashima nyene umuntu nk'uyonye vraiment je ndasaba imbonera koraho ziri hose bave buzimu bajibuntu kweli ntituvuga bibi ngo tuko turabatyoza ibyo muri ko murakora eje rega muri ko muravyara eje no muzogira ibibazo mu nyuma sivyo kumva umuntu ngari mu mahanga arakubwira ati je ko muri mu mahanga hameze uko iwacu none habuziki umurundi turazi isano y'umuntu tahabaye nta muntu abayeho ku buntu umuntu asabayeho n'uburyo bwiwe n'ibikorwa vyiwe akora nivyo bikorwa ari hadashobora kuronka n'abikorera turabasabye vraiment bagerageza biyumvire kubana n'abantu nico kintu cyambere bamenye ejo gato uko dutera tujya iyo mbona kazozi idahereye ubunyene izoba ryari basi kandi mwumva ntituriko duharanira ibyicaro bya politike no reka vraiment naho mwebwe mushaka mugahaguma mugabo mugahindura uburyo muyobora gose cyane
Okay, raba ntuzeye Traore Ibrahim afashe igihugu mu minsi mikeya. Yakoze mu myaka ingahe? Nibiruta abagabo kwa imyaka 10. Stade igeze jaho imbonera kuri zitaragera. Kandi suko yasanze igihugu giteye imbere ariko ariko giteza imbere mu mwanya muto cyane haruye. Eski wacu habu dufise inzahabu zirenze. None aya mafaranga gumashya mu mifuko yabo bazoyamariza iki basi mu gihugu? Bazomaze kibasha. Bazoyamaze iki vraiment? None ko ejo bazopfa bakabura n'ikiyarya. Yes. Amafaranga yacu yo duteje imbere mu bisanzwe y'amafaranga ari kuri banke arazana inyungu. Yes. Siko none. Yego. Amafaranga baranyegeza mu mabanke yo makungu hanze. Yes. Aho yagumije mu gihugu agakora iki imigambi y'igihugu. Misajya ngiye gusaba ingurane. Bo ijya ngwane bampaye hariho inyungu izogaruka n'amafaranga bampaye. Yego. Yes. Ntakora umugambi nanje nkatanga niko. None kuko badashaka kubahiriza abanyagihugu basi bato bato twiteza imbere natwe. Erega ikindi nongere ko ikindi nongere ko. Mwebwe mambonera kurema. Iguru yari ingene mushobora gukora reka nabakarura. Nk'ibije ariko navuga cyangwa uyu Bruce ariko aravuga hariye mwashobora kumwanga. Jewe naho noba ndabapinga. Mukambona mwinyungu. Muramamagara. Inyungu iruta politiki. Kubera ko hinga gato ntuze Bruce ntaraheza Bruce ucuvuga nturaheza gato yawe ukomeze. Ukiri kuri ako kantu. Ukiri kuri ako kantu nakunganira gato. Ntakibazo vuga ntakibazo. Mu Rwanda interahamwe zakoze jenoside. Hinga interahamwe turakiza ko kirashushe hinga. Mu kanya hinga nagira mvuge ngo gifate abantu nko mu minota 10 turakijya ko sivyo. Hero ya diko ndavuga rero hinga gato hinga aratwumva mugabo. Sawa uyo mugabo ntuze nimba rinde uratwumva. Okay. Ico chintera hamwe mukanya ikindakizura cyo rero nagira meraheze gatoya. Yego. Ico kintu cyo kuvuga ati iwacu tubuziki mu bisanzwe ibihugu biteye imbere mu iyi minsi bizana abo banyamahanga bakazana imitahe yabo bakayishira mu gihugu. Yes. Bakandika n'abanyagihugu biwawe bagatanga n'amakori inyungu zikaba nyinshi vraiment. Cyane cyaka mbwiza ukuri mu gihugu cy'u Burundi. Ni naraze ngaze zifise ikintu bita wifi internet. Ni naraze ngaye ubuzishima mama. Ntazo ahubwo reka nakunganire. Ejo nta kiganiro wabonye cyurya yahoze ari president w'u Burundi yamye aravuga byinshi. Domitien nabyumvise byinshi vraiment. Mugabo yavuze ati yavuye muri Tanzania internet ikora neza. Ati mbwa bakijya bakakubitaka bw'u Burundi telefone yaciye inapfa. Mubisanzwe ako nakarembo nakore yomenya tubuziki none reka abanyamita yabaza niyo mita yabo bashire mu gihugu bashiramo izo internet twe tuzigure basi tuzikoresha none social media iteye imbere kubera iki mu bindi bihugu. Yego mugabe ikibazo ni kubera abategetse batabiguze wowe ukabigura niba kwemereye vraiment nibarabisubire kuko era nimba byoshoboka nyene nubwo bagira amanama basimbonera akavuga ati ariko natwe vraiment turacyakenya hahandi none uzoguma uhabwa amafaranga atakaza office dutera imbere ryari basi. So rero umukizuri ijoro gusa atakandi kazofise n'ubuhiri n'imisumare mu buhiri n'ubuhiri vraiment iwabo ntagenda kurima iwabo ntagenda no gukora n'akazi basi k'umuntu ngo namuhembe nafise uwo mwanya nuko nyuma y'abanyagihugu gusa bamuhemba amafaranga. Yes. Na mafaranga muhemba niyo ya leta kandi bakagoma baduza ibiciro buri munsi ya mafaranga baguhaye banaduza ko ibiciro. Yes. Ugiye kugura ikintu barakemera basi ko rijya kore rero baririha buri munsi. Yego. Amafaranga uza kugura ikintu hagaruka mu kigega cya leta. Yes. Nibazi ko amafaranga babaha aguma azunguruka muri bo nyene agaruka handi nyene. Yes. N'akazi ka obere n'akazi gakibasi. Obere ntiraba basi ibintu by'amataxi n'amakori ya leta. Yego. Jewe isukari ndayiguza amafaranga menshi hanze mu ikori iryo kori cyarigenda muri obere kizana na sende DFDD kagiza guhemba imbonera kure ikasuza handi nyene ariko rizo mbonera kure ntabwo zihembwa zose oya hariyo zimwe zihemba cyane gose kuko aho muri yoni ntawe ushikana wose
na hoye ashikana ibihumbi ijana akaba ibihumbi icumi ibaze mwambonera kuri mibaze ico kintu kwera wacha agenda agasesa intuze ibeni y'amabuye yajya kuri parcelle yaguze nawe karara kwijoro kandi yego cyangwa rimwe na rimwe iyo mbonera kure irimo irakizura mu ijoro ikagufata na telefone ikabitwaye ibitomboye ibirose nyine umushahara uko ariko bahembwa bashaho guhembwa ikintu wivye umuntu mugabo uje twari mbonera kure 10 nakubwiye wewe ko ahabwa umuriyoni akaca agenda akagura ibeni y'amabuye akaca yisuka muhiriwe nakaca kudana 10,000 bazakugura icupa rimwe ry'amavuta yo guteka yonyene gusa none wewe kuko udashaka gucuka ukavugisha ukuri basi ukavuga ati nubwo turiko turakora ubu ntidukora neza yego harimo aduhenda bariko barabironkeramo inyungu natwe tubihomberamo yego murakoze thank you sukubanka guys murakoze sukubanka pe nukuri ko Imana mu Barundi turi n'ikibazo kiremereye guys jewe ibaza ibi Bruce hano ni maravuga cyangwa jewe bino ndiko ndavuga mwumva hariho umugambi wa leta turiko turagwanya mwumva hari iterambere turiko turagwanya mwumva hari neva turiko turagwanya ni ibintu bifatika biboneka jewe ndamaze ndafise abo mu miryango ekara kivuge kino kintu baza gushaka bakirecording ngahanda kivuge ibintu bisanzwe je ndafise sister wanje twankana Imana yo mu ijuru twavuye mu ndimwe ndahiye kuziza Imana yo mu ijuru mfite umwana w'umukobwa wanje ngahanda murahiye twavuye mu ndimwe uyu sister wanje yinjiye mu mbonera kure yitwa ngo umukenyera rugamba ari n'umutima mubi kugezaho yabwiye mama wanje ngo genda gufasha nakwica ndahiye kuzira Imana yo mu ijuru ndahiye umwana wanje w'umukobwa w'ifura yanje ndahiye umwana wanje w'umukobwa w'ifura kuri kw'Imana ibaza umwana abwira nyina iryo jambo kuko ataje mu mbonera kure ntabwo ari bwacika igisatsi nukuri nkaba mbeshe ubu nyine ni ngaha Imana imanurira inkuba inkubitire ngaha nyene ntabagiye ni mu mbesha sinzi iciza n'iryo juru iri nyime imanire ngaha mpagaze ubu nyene ndiko ndavuga mwumve inkuba imanutse inyice sister wanje sinonde kuvuga amazina ivyo biramuraba biramusha jewe iyo nyandikiye message ambwira ngo nzobona utumvye wo gutamba amafaranga je namufashije amafaranga y'umurengera agwaye mugabo ahamaze kujya hamwe n'imbonera kure yacitse igikoko aranakenye umubonye wamenga n'umukecuru inkonda zararerese nakoze ndarungika amafaranga byaramunaniye kubera kujya mu mbonera kure ngo barimo bakizunga ngo umutekano w'igihugu nta kintu babaha akirirwa riruka inyuma y'imigambwe ejo ngo ari Gitega uzi ikintu babaha agatike kamujyana Igitega canke agafanta konyene nivyo babaha none mbonera kure guys sha we ubundi muntu yavuga hano baza ngabanya umukina gato jewe kamvuge nanje ku kibazo kibazo cha Obeyeri ngira ngo wabutanze abandi babanje reka tubare tubico bavuga sivyo wihangane gato sawa wifata gato abo babanje mutagira ijambo uwo muntu cyo tumuha ijambo uwo muntu mutagira ijambo thank you sir thank you okay we Patrick nuje ko murumenga abandi ngaha bari mu bintu ivugira sawa James kibazo cha Obeyeri chiko yandi no kumupaka paka ngaha Muyinga Obeyeri uragenda ukadeduana byose ukadeduana ngo akora umuzigo wa Tanzania ukawinziza wawushikana mu depo ushanye mu depo wafise impapuro zose wadeduanye warisha imodokari abakozi bose bapakuriye bashize ngaho mga Obeyeri kandi uba waciye kuri Obeyeri wabo mga bacha baza kugusaka rese ibindi baza gusaka baza bagusaba impapuro bagusabye impapuro za Obeyeri aho waciye kandi waciye wabo nyene mugabo basiga banakugariye
urumva waciye wabo bwa mbere barabihetse n'impapuro urazifise mu nyuma bakagaruka kugusaka ego what is that je hari umuntu wacu rubise ngo bagiye bamutwara imodoka ivyo ndabivuze je ndabizi uko vyabaye kuri mwene wacu twagiye twadekaraye zari G 1000 duca tuguzamo kubera urazi warenze deduana uraguza bajya agatwara agapaki kamwe dupaki tubiri iki niki turaguza dusigarana amajana 8 G amajana 8 n'impapuro zose tuzifise umobeyeri acaraza aje gusaka niho twari tukibishikana ubwo nyene izindi twajeje kuzitanga baca baraza baraharura baharuye basanga dufise ngo amajana 8 ku papuro handitseho 1000 baratubaza none izindi majana 2 zigiye he twebwe twazidandaje mwazidandaje niko hazi umwe agatwara 10 agatwara 20 zitanu imwe twasha tibenye bazitwaye tura ntivyumvikana bashasiga hinge we Patrick hari umuntu atarimo bisobanukirwa muri comment yanditse avuga ngo gisaka ngo none ngugomba ngo abanzi ngo binjire mu gihugu bazobasaka nyene no bro gera keka yuko Patrick yavuze yuko ubwa mbere barabanje barabisaka Patrick wamusobanura n'umuntu mbe bamwitwande niko ndamuraba ni Diamond yanditse ngo ngugomba ngo abasi ngo binjire mu gihugu ngo bazobasaka nyene ariko anuze Patrick yavuze ngo ubwa mbere bari baramusase musobanurira nabanze yumviriza ibintu basatse sibigwanisho canke siki ni ibidandaza byinjiye mu Burundi bicanye mu mategeko bideduanye impapuro zose zihari apana nyumva yuko byoba ari ibintu by'ibigwanisho byiki ngo baba barasatse zari impapuro zivuye mu Burundi canke hanze y'u Burundi zara maji avuye Tanzania izo mpapuro ziradeduanye okay baba impapuro muri OBR ego zibemereza ivyo mufise kwera urazi ubanza ego hanyuma mumaze kugenda bagaruka kandi rigira kabiri kubasaka abo reka ni hatari mzee bachi baza kudusaka basanga iji twadeduanye haburamwe amajana 2 kora zari 1000 umva ntizari zikwiye nizo twadeduanye izindi twe twazigujije mugabo bagiye banatwugariye ati izindi ziri hehe twavuga ati twe twazidandaje kuko twadufise depo aho dukorera ubwo rubanza twararutwaye ndi Bujumbura hose mugabo mobile mukuru ongaha anikobero yavuze ati je nkurikije amategeko amategeko arabindekurira kujya kugira turokoremo n'amafaranga makenya n'imodokari baduciye miliyoni 160 na zingahe miliyoni 54 man ni bahari mwica what urumva ukuntu bimeze baca batora inuza factory yaho hano wagiye uzurandika basanze rero na factory imwe nyawo warishe canke warihenze ukayitaburamwo baca bavuga ati baca baraya factory yari hepfo yo wanditse canke haruguru niyo baca bakompleta hajyenye navuga ati iyi nkeka niyo wivye waciye uyikuramwo buginire irino vyegeranye niyo vyasa cha tuyishira ha ico baragutaburije abari cyakera canke abari cubwo nyene mwinje mu gihugu urumva urazi yuko twese mu kwandika ushobora kwandika ukihenda hariho fagitire waranditse ukihenda ugaca uyiheba ugaca wandika iyo musi kwera nk'itariki uno musi dufate uno musi n'itariki 16 ugasanga wari wihenze ni wanditse 17 cyangwa 15 mugaba ahantu harimo akantu bro okay ndabize ko oberi besha muga ahantu harimo akantu hano
harimo akantu kubera reka nakwereke fagitire ntabwo yandikwa na wewe, yandikwa na Oberi. Oya. Fagitire umudandaza afise fagitire yiwe. Umuntu abizi mubaza nazamuka mubaze na harimo no kwandika muri comment mugomba kumubaza mu bimenyereye muzamuke mu mubaza gatoya. Turi seri ariko ndabizi ko Oberi besha I know that ndabizi. Ariko muri kano kantu menga harimo akantu numva neza. None mwe muri nga nawe uri karavuga ndamumanure basi nizamurira abandi. Bego ntihagira uzambaza genda mwishule basi ndashobora kuba ndabivuze ndabicucikiranije. Nta kubera nta rosi umurongo neza. Bro. Naam. Bro. Sasa ndagira ngo nkubase. Urabona twebwe hano wenda ndi hano mu Rwanda. Kedugira icyo bita IBM. Ndakeka Oberi nawe ikora nka IBM aho ngaho. Mu Burundi ntihabiyo. Mu Burundi ntihaba. Man. Sasa nukuvuga ngo biba mu Burundi Okay, nahagihaba kubera ikibazo cya internet. Reka man. Twebwe ntabwo tugikoresha impapuro rero. Twe dukora icyo bita IBM. Nico kibazo gihari Burundi. Impapuro. Twebwe ibyo ntabwo byemewe ntabwo hano. I know sir. Nari nibeshya ariko man, ariko mbere yuko tugera kuri icyo kintu cya IBM kwibeshya byabagaho. Ariko habaga hari photocopy kuko ntago mwagombaga kwibeshya ahantu habiri. Abasushi. Sasa ndagira nibaze kubera iki haza kushe ni kushe kwera wandika kuyo hejuru yera igakija munsi. Man. Man. None se ahantu hose iyo ukoze nunza usanga hose bihura. Urumva warihenda ukandika kujya yera yo hejuru. Nkuko navuze ugasanga wihenze itariki wari wanditse 16 ugaca uyiheba. No musi nyene hakaja uje haro 16 gusa ijya kusha. Atakindi kintu cyanditse yo musi. Gwacu uja kuyo hepfo rero gwacu vyandika neza. Okay, none izo muri yo barazitanze. Ego kuya turokora imodoka ari mu boss baba badutije ko nta modoka yitwa dufise kuri safirisha. Reka nagisobanura. Okay. Uza kuronka wechi mama. Yego. Chimama ndarinda gato. Wewe ndabizi kuri umusatirizi uronka amakuru menshi. Patrick. Kora recherche. Patrick, jewe siriko ndakubesha. Abacuti banje bose bavuye muri Tanzania bakaza mu Burundi. Imodoka barabirihira muri Oberi canke bijya vyuma by'imodoka bazana mu Burundi. Barabirihira muri Oberi bakabisa ku bwa mbere, sivyo? Ijya kabiri bisize kubisaka bagaca babigumana nukuri kuziza ry'Imana ndarahiye n'abaguru yanje abiri. Sawa. Rondeza amakuru y'ababosi bakora korera ngaho Muyinga. Ivyo turabizi. Ukazosanga bariko barakora. Inge. Uzoshimenya ko ugenda kubesha. Chimamanda ndavize ikibazo. Ikibazo gatonya. Inge gatoya. Kuri kino kintu cyo kwiba ndakikwemereye jewe nukuri kuzira ry'Imana yo mwijuru nkaba ndiko ndabesha Imana ibimpanira ntabwo jewe nzofa ncafuje uburundi ndimo ndabubeshera. Okay. Reka kundi nyamba kundi baza Patrick. Inge gatoya. Okay. Mu bisanzwe hari ibintu batariko baratahura canke atariko aradutahuza neza. Yego. Kuvuga yuko Obeyer nkuko mwabivuze ni ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi. Gifise icyo navuga ibisata bitandukanye aho kijejwe kuraba ibisohoka n'ibyinjira n'ibisanzwe birangurirwa mu gihugu indani. So nukuvuga wowe ujukuye ikintu hanze y'igihugu ku mupaka urakirihira icyo twokwita ntuzenya itagisi ry'uko winjije ikintu ikori. Yego. Hama wewe
mfate kuri umufurniseri yego ntibisigura yuko nimba wakiriye ikori ryo kucinjiza igihe kimaze gushika mu kibanza aho kidandarizwa ari mu botike ari muki utaza ni ukuvuga yuko iyo uri kuradandaza ni ukuvuga umudandaza arariha ikori bajya badandaza bo mu mabotike bo mu alimentation barafise amafagitiriye aribyo ntuzenya yari karavuga impapuro bakoresha mu kwandika ibyo basohoye ajya amafagitire baha umuguzi aje kubashorera we nimba wafurunishije reka dufate warinjize izo ji ariko ufise ikibanza ukoreramo wari shikora ry'ubwa mbere ryo kwinjiza ibidandazwa bivuye mu kindi gihugu okay iryo kori ryo kwinjiza intuzenya bidandazwa ku mupaka warabirisha ariko urabizanye mu ntuzenya mu botike yawe uburyo bidandaje ntiwabishize ku mafagitiriye nk'uko byategerezwa mu ico igihe obeyere novuga bajya obeyere igijejwe kuza kuraba abadandaza bo mu gihugu uburyo bariko baradandaza uburyo bariko baratanga ikori bakaza kugira inspection bagasanga nta mafagitiriye utanga uko utanga ibidandazwa nta mafagitiriye utanga nk'ico gihe baraguhana ibi ndabikubwira ko ndabizi ko hariho umuntu igitega yagize nte afisi hoteli reka ndagwakaro we kwi hoteli yaragize nk'uko unye aramara nk'umwaka atariko aratanga ikori we nyene yibwiriza ngo aze gutanga ikori OBR je kugira inspection bamuharuriye hafi umuriyaridi umuriyaridi ati bigenda gute nukuvuga yuko icambere wewe ufise wewe nk'umudandaza wategereza kugira uruhara rwo kugira ngo utangiye fagitire ku muntu uzenya ku muguzi waje kukugurira ikori ritangwe ariko nawe wagize uruhara ryo kugira ante ryo kudatanga ikori mico gihe mugabo beni kundi witwa kundi Koinol ha okay Koinol ni gifaransa okay uyu muntu Patrick icyo yavuze yuko bagiye kurangura hanze y'u Burundi sivyo icyo nacyumvise binjira mu Burundi oberi rabasaka sivyo ku mupaka bararishikori aho kantu gasurinye kandi aho hano nawe wahavuze ati harimo akabaza aho hantu okay ndikuvuga ngo barabasatse bari hikori nivyo yego okay bahagere kubiriha Patrick basigarana urupapuro rugaragaza ko barishe ndakumva ko barabizana mu idepo yabo kubidandaza bigiwe imbere oberi cyasubirira garuka yaje mu idepo ako kana agasurinye neza aho badandariza bati aho badandariza uwo musi nyene uwo musi bishikanye mugaho udandariza okay ego kandi wavuze ikintu ati hari amafaranga uriha muri leta yaho udandariza yego amafaranga nyene wakivuze yego aha hantu rindira ku mafagitiriye wewe iyo udandaje ikintu hariho amafagitire tanga yo muri OBR sinzi ko ajya mwebwe mu bijya ajya ama registre y'amafagitiriye mwe mu yakoresha hariho amafagitiriye wandika atandukanye nade watanze winjira wachi mama OBR yije kugukontorora niyo kugira barabe kutanga ikori nigiza kuraba mu ico gitabo c'amafagitiri bakaraba ibyo gasohoye bakaraba amatagise bakaca baguharurira ati wewe rero amakori uno mwaka ushobora gutanga duharuye ibyo winjije n'ibyo wasohoye ushobora gutanga ikori nimba ari ibihumbi 10 canke 20 rero niyo mpamvu we kuno reka ndakoze gatoya nakuvuga yuko iyo uvuye kurangura ibintu hanze y'igihugu ukinjira mu gihugu oberi irakwaka umusoro ikwaka umusoro ku mupaka uko ukwikintu mu kindi gihugu kinjanye mu kindi gihugu hanyuma iyo utanguye gucuruza kudandaza nahene bakwaka undi musoro rero wewe no kuvuga yuko ntidufata ko mwico gihe ntabwo ufata ko nguje kudanda cyangwa ushobora kuba uri mu furniseri sibyo
ushobora kuba uri umufoniseri. Oya dutomora ibintu iyo umaze kubikura kuri uwo musoro wa mbere winjije ibintu mu gihugu ugatangura gucuruza bakwaka undi musoro. Okay, ni ukuvuga ku kintu cyose kiba gisohotse kidandarijwe ku ntuzenya ikibazo ari karambaza no kadashaka kugitahura sibyo. Chimamanda wewe ndabizi uri muri Amerika sibyo? Oya hingato muri Amerika ugiye muri botike ugiye muri botike kugura umuvinyo nta tagisi urariha ku nta jurari rero wewe banzurindire Rindira tuganire na Chimamanda ndamutahuze kwanza banze tahura ibyo we warabizi. Okay Chimamanda we turi kumwe. Rindira turabaha ijambo rindira ntimuguruke. Chimamanda iyo ugiye ku isoko nta tagisi uhora uriha ku kintu cyose ubuguze. Yego ndihiramo yes. Okay. Mugabo ntibisigura ko ijya company yagiye kurangura bijya bintu Amerika itayisabye umusoro yo kwinjiza bijya bintu ku gataka ka Amerika ariyo twakwita ni obere ku gataka ka Amerika. Yes. Kandi yongeye kuza dufate nk'akaroro Walmart irarangura nk'ibintu mu Bushinwa sibyo? Iyo Walmart iri kirinjiza ibintu mu Bushinwa iragenda ikariha ikori ryo kwinjiza ibintu ku gataka ka Amerika sibyo? Iyi je kubishira mu masto ya Walmart umuguzi arariha makori. Nukuvuga yuko ijya kijya gisata kijejwe by'amakori n'amatagisi mu ntuzenya muri Amerika kiraza karaba Walmart mbega wewe winjije amantuzenya amatagisi ameze gute abantu bagushoreye n'umuntu mwaka bimeze gute Walmart ikagira ntikadeklarara amatagisi yagizene hama bakabona nyimba urabizi rero no mu Burundi rero nuko ariko kuno reka tuvuge mu buryo bubiri. Urabona ko hano muri Amerika turihira muri system. Okay. Hari umuntu ari mu nduru basha ni wewe. Ni wewe uri mu nduru. Ndi kumwe n'abantu bariko baravuga gusa. Ramanda nyase twishyuriye umuntu gato nyase tumwishyure. Higa Bruce fasha umbaza no muntu nimba wumva. Rindira gato nyaha Kono ndakwinginze ngo baze tu Kono mpaye jambo Bruce akubaza gatoya mbaza je nashaka ngo baze ikintu kimwe gusa wewe winjije umuzigo wawe kuri Obere sivyo urarishe none kuki Obere gako kugutoza kandi kwibutike giwa kandi wari shugamba nyumviriza iyo winjije ikidandazwa kivuye mu kindi gihugu kivuye hanze turabizi kicyakorewe ahandi hantu ni ngombwa uriho ikori mu ntumbero yo kugira ngo nukuvuga hari icyo bakitantuzenya politiki ishigwa kugira ngo bagabanye uruja sitagisi ni dedouane ni fredo douane ntabwo fredo douane niyo tax nta kibazo nyarasubwire nyazo dusigure cyane je nshaka kumenya kubera ko umuntu ari hiciro ya kabiri afise boutique yiwe woke rero sivyo kandi yari cyo ubwa mbere yinjije ikidandazo mu bisanzwe uyu mujama ntibamusabye ikori bamuciye amande y'uburyadandaje nabe kubera iki ntiyasize kama fagitire abikore ashire kama fagitire buryadandazwa kugira ngo bize bikontorore muri Obere baze kuraba amatagisi yashobora kuriha buri mwaka. Bamuciye amande. Patrick musubize no muri Patrick wimutinze imuturure Patrick imuturure Kora ko simba ngomba kurenganya n'amakosa. Umvise ke navuze. Kana musu. Musigure twumva. We mtama uko je ukuntu banciye amande ntibitahuritse. Twaranditse fagitire turihenda. Twihenze rero cha turayiheba twandika ku yo munsi mugabo wihenda gute gushika kuri fagitire nka zitatu bacha bareba rero fagitire twanditse hasi canke hejuru akariyo bacha bashiraho navuga ati hano mwabigize mubibona bacha bayishiraho ngaho kandi ari kwihenda twanabeza hano twarihenza no twanditse kandi yo hejuru na kushi Patrick Chimamanda we nurandika wewe
kuri Facebook usanga ikintu wari kucyandika wiyenze kwandika urudome utanabibonye gusa okay kuri fagitire wicu bibona faster mugurumva ikosa ni mwebwe kuri aka kantu Patrick Chimamanda ndabaramukije reka ndamubaze gato Lindira ndamwishure gatonya Patrick ndagutahura nyuma ko yacenja ku kazi ndagutahura reka mvuga ubwa nyuma nje cengende reka mvuga ubwa nyuma cengenda Chimamanda naguhaye devoir wewe ugira recherche yaba boss bose bakora korera ngahi muyinga iyo ndayemera pe wewe nyene uzoja ngaho babwira ati bimwe Patrick yavuga sububeshi narabitohoje canke nububeshi nabitohoje Patrick ni wasanga ari mu boss numwe ari kare import ibintu Tanzania atekanye Patrick jewe ndakwemereye 100%. Ivyo wavuze byo kubeshwa na Oberi bakunyururuza ibintu jewe naje barabigirira abantu banje nukuri ndabikwemereye 100%. Mugabo ahantu je mpagaze kuri gatoya mugihe muvuze yuko mwanditse amakosa rumba ako Chimamanda reka ndamubaze gato nukuri ndabaramukije kandi mbabarire kubera Mowa hinge wifate gatoya wakoze rimwe ryonyene rimwe okay kude uno muntu mutahuri ntuze Patrick sivyo Jenda mutahura jenda mudandaza ndabikubwire muri ndabikubwira ndabizi muri obeye amatelefone barayafata ibiki barayafata ibyo ndabizi birabaho mugabe ikintu we iki Patrick ari karavuga ntabwo ari cyo kuvuga ngo ni ibyo bamufatiye ni kosa umudandaza abadandaza benshi bakunda gukora mu ntumbero yo kugira ngo bazotanga umusoro muto urumva ugasanga barareka kwandika amafagitiriye nibigira nkana canke ugasanga yihenze canke yagize ariko icyo nzi cyoco barabaha amaseminere y'uburyo bashobora kuzuza ajya amafagitiriye kugira ngo ndagufashe gatoya tuvyemere ivyo bizana vyemere sivyo